Hey guys, bakunzi ba Sunny Stars TV, muraho murakomeye mumeze bien. Wamuskibona kuri MIC uri kumwe na Baddest. Behind camera ni Dorsera Professional MIS. Hamare today twabazaniye umutumire yahevye umuziki, aheba amafoto, aheba vyose twamonye umustar. Twamwazaniye gere twe turayagana we dutera inkuru. Salama bro. Freshi. Meze neza. Poa. Mazina ni? Cheba mazina ni suna bavyeyi. Nitwa Ginoel. Ginoel. Kusabeshi banzi kwizina rya Kapa. Kapa. Kapa kuva hereke rya Kapa ryaje gute mwe abavyeyi batakwise Kapa. Iri zina ko yeri musanzu je giswe n'abavyeyi bari inyisi. Kapa. Yego. Byagenze gute bwira Kapa rize mugihe bakwise Ginoel. Oyareka mani urumva nitwa tundi nyene ne nkubuwe umuvyeyi arashobora gutora akakanenga kakwita kunuku bive n'ibintu nyifato cyangwa kunuku. Isi nurumva niwo cuvuga ati ngo izina ngo basi ni sirino bakwitwa ashaka kwitwa ngurube indi ibintu byinshi ngurube Kapa ryavuye mu kanenge huze ngo rivango tipo mu kanenge ryavuye mu kanenge ko yeri je simbesha ko yeri aho kantu karakaye sishaka kubivugira imbere y'abafanzi y'abaki nana kimwe n'amashobi je yama yabaye kabandi tuyabona kavuga ati Kapa gwe bazogenda biza ati Kapa ryavuye wapi man aya najye navuga bivyo navuze byose nivyo ni Kapa twamenya hana bijya byose bivyo navuze ya byinshi Kapa ibintu yakora basi ni ibihemwe byo byose nabanavuze ni Kapa ibintu yakora yakoze ibintu byinshi yarakoze umuziki aragira iki byose vima narabikoze byose byose nabikoze reka duhere ku izina rya mbere je Kapa kumumenye bwa mbere natanguye ndamumenyera ku mafoto photoshoot Fibi nibyo ego vraiment je sinobesha ko yari vyarabaye byagenze gutereye bw'ivyo vya mbere ubihebe hama uce winjira mu muziki ucuva mu muziki muvuye mu muziki nawe ucuja mu biki mu byo gufotora arava gufotora ubu mara yarajamwo ni no mungu ambere ngo bangara nyishingira nabe nivyo ni ya byose nibinyoma ko yeri byose nibinyoma ni mafoto gufotora mani gufotora n'umwuga wanje uravuga ngo cyane mafoto gufotora narafoto nararirimbye ku mafoto za Fibi zijyanye na moto like ibintu byinshi ntiwagiyemo oya je bige sinabikora igiyemo wasi ntiwagiyemo na igiyemo sinagi basi naho narayigiyemo narayitanguriye abandi kugira nabo bayikore basi ari no mbere yazanye moto like arabikoresha oya nta moto like nakoresha ni na Kapa Kid bamenye cyane mu kujya abana rasta piko yiri barambeshera man ibyo sivyo ya hamareka dukoresha umwanya basi nyuma yo kuva mu mafoto wacuja mu biki nyuma yo kuva mu ivyo wagiye mu biki nyuma yo kuva mu biki uja mu biki hama byose biratinda birankukira bihebe byagenze gutega rasta uduhugo urugendo rwawe nyene ati Kapa izina Kapa nyene hit yatanguriye haye twava tuja ngaha kugira bakumenye man bo musanze sinovuga ngo hit yavuye hana kora musanze rero narakoze ibintu byinshi hamwe mwarambandi ko ndafotora iki hani nkakora umuziki ahandi nkagira ibi nibi donc murumva mu buzima nguma twirukanga sinovuga ngo cemanza nkora umuziki oya ifo kubanza gukora ibindi byinshi ugakora kugira ubikure nk'amafaranga ubikure nk'umusaruro ha muziki ukawukora mu nyuma gusa umuziki sinawe bagi umuziki manda ukora ndafise n'ibishasha bafana bafitiye bishasha guys umujama twagiye kumenya ku ndirimbo Sorina yari no mu mugwi witwa 2XGYB nonyene nubeshe marazana n'indirimbo kumwe no manzi yitwa ndwa manzi indirimbo yitwa Slay Queen Daviana yitwa Daviana kuva aho ikarero menka none nyuma rero y'ivyo byose amafoto rahevye uragiye mu muziki tubona nyene umengo arabihevye gamani kandi aho kantu sinzi ngana star boss akumabwira ngo dufise bishasha muga ntavyo tatwo turabona rero umva bishasha biba bihari gusa kuntu umuntu ashobora kubiha abafanzi bacu nivyo banza ukiga donc sino umuziki musanzu novuga ntutagaciro nabura umutama nahiki wowe kira ku imari gutija amagara bishobore kubukivuga neza umuziki uguma wawukoze sinovuga umuziki nzowuheba mana umuziki kweli sinshobora kuwuheba kweli nzuma nawe ukoze n'undi munsi kindi gihe nubu noneho ndafise ibintu bishasha vuba murabibona video nziza itagase video yaraje gukorwa nawe byo byose byose birahari kweli biraposheje kweli abari mvye bigitegura baziwe cyane ndabazi mbarira nka batanu wobotse wewe utarimo ntarimo je abari mvye batanu
amani je ndabazi ni benshi gusa sishimiye kubivugira ngaha sawa nashimye ngo kuvuga abaririmbyi bari kumwe Gitega mu muziki nk'ubu haraje umuntu wewe umuziki w'Igitega ntawo urimo aguhaye ntiraki 8 acha kubwira ati kapa nkeneye gukora show ngaha Igitega iziraki 8 zonje ndaguhaye uhamagara umusitari ngaha Igitega ariko akorera Igitega nyene ntizihombe mbwa ko zihomba zivume zigaruka ari zoraki 8 muri iyo musitari wozana ukavuga ati barafise abafana baraza kuza bamonye kuri afishe gusa muri byo se abafana basi kavuga ati ndamuzanye wewe umuntu umanya nturumuririmbya tundamuzanye vuba umuntu ashira hasi Igitega kweri baraza kuzu afise abafana benshi man gusa kweri je n'ubundi kiracangoye kuyishura kiragoye mancho kibazo kuri wewe basi umuziki wawe hevye ubu nta musitari ubona ati je nozana ati ahakungoma bare basi akatwika hakuzura Igitega avuye Igitega yana sindabikeka kweri sindabikeka kweri gusa gusa rumva bacimugani mu kifaransa nyambari ngo dinyo fera force niko bakivuga rumva nyene mubaye mwishize hamwe ndibaza ibintu byo kugenda neza pana uvuga ngo umwenga bisaba abafana igamba urashobora kugira ibintu no munsi bikanka kandi wari witeza abafana ngo rese abafanzi kuri no mwanya rero tuvuge ko ataho hari yo kugaruriza raki 8 ziwawe bariho ni benshi gusa sishimye kubavugira nga ni no mugihe twabona ngo umuziki Gitega ngo nta ntambwe uriko mbewe niko ubibona canke biba bimeze gute cyo ndibaza ngira biva kuri bamwe babibona ukonye cyo ndabona kufise intambwe kwero ravye ego gusabira urasa n'uwasubiye inyuma gatoyi aho nyene rero aho nyene wasubira inyuma nka uri kurabiraba wibaza ko wasubiye inyuma kubera ko muziki nyene naho Igitego bavuga ati ngo nta muziki uhari naje kweri sinzi kari kubera bari invita tutariko turakora cyane sinzi impamvu gusa je ndibuka za 2015 hehe kwenyi umuziki harigeze kuba umuziki kwera ukunzwe sana umuziki kumva kuri ko uravuzwa sana umuziki wo ngaha Igitega gusa urumva ubu nyene simbona sinzi yo byagiye kwera simbona iyo twagiye hama producteur umwe akorera Igitega je twaganiriye arambarira ngo gituma ngo umuziki wa Igitega atera imbere ngo tidio zose ngo buye ngo nizamakenyi ngo bovugana ngo agashango kwibeye ime ngo ngira ngo vyokunda uko ngo uje wese gaza kuririmba ngo 30 40 nivyo gamani muziki mwisora kuri 20 mana abantu kweri uwo producteur ngira yarakubeshe sana honyine deja amaze kuvuga yuko mbe yavuze ngo bawukora kuri makeyi ngo bagiri gusanga aro amastudio menshi ngo bara amastudio menshi gusanga gwafujiranira ngo wakora kuri make uriya menshi umva ngo nuwihaye agaciro gatoya ngo acaza undi amwicira isoko ngo namwe abaririmbye ngo mugaca mwirukira nk'ivya makeyi ngo baca bahanga imiziki idafise karite je kweri nkaho nye ndumva mwese avuga ko avyumva musanzwe je umuziki abwo gikuru sinayo mafaranga ngo kuno ngo atwaka amafaranga menshi habwo niwo bakwiye kubanza kuyiga ubumenyi man yibanze biga ubumenyi dukora umuziki mwiza afisa kanovera sino kuvuga ngo 30 40 je sinzi ntarimwe ndanakora umuziki wayo mafaranga oya kweri icyatumye ngira unateba gusohora izindi miziki ni kubera ayo mafaranga usohora kuri mesha kuvuga gusohora kuri menshi none samire amafaranga menshi urashobora kumanuka ibujumbura ugakorera umuziki mukagaruka timwe gusa nimu abafana banje nibarindire nzobazanira umuziki mwiza cyane umuziki wawe mu myaka 2 iri imbere aho Igitego arudunzi kuzomeze gute mu myaka 2 imbere umuziki wa Igitega mani reka tubirindire basi mbe turabe ibintu vy'amakonfinema kuntu bimeze tureko subira ku bibirori bakatwemera ko ibirori biba sino ndazi umuziki uzomeze neza kubera ndabona abantu bako baratravaya benshi naho nyene ntuvuga ko biragira kure vyatari gusa ndabona abantu ko barakora benshi ko barakora mbega akamo Amicale des Musiciens barate abarimvyi b'Igitega murondere amabaje kandi ni kenshi baravuze murondere amabaje wowe wifise wowe urimo mubazifise yo baje ni baje nayo mfise nayo mfise gusa kubera ikiri atafise kandi umva barabisavye ngo mugende murondere amabaje kandi guys ndanavyibutse kapago ni nawe muririmbye yarimo ngo kuri stade wa musi bidogera Amicale no yarimo yarimo ajya musisi nidoze gusa je kantu nyene kamba baje ni kubera twe twidoze kubera
twagiye kuri defile viton turafise umuyobozi wacu ntashobore kuhashika gusa sino mwarabajiye umuyobozi gituma atashitse aya ivyo nitwo bigaruka ko mani Rero oya rero mva ko abari ngorane none mwebwe mukidogera abayobozi bababwira ati ngo murondera amabaje ntimuyarondera ngaca mwidoga hageze iminsi mikuru ibaje mu misanzwe ibaje twarayikoresheje jibaje ndashobora baje narayirishe daye narayirishe gusa ntiziradushikira gusa mu minsi nyoza dushikira tuzozironka hama rero uti rero umuziki wawe mu myaka 2 uzomeze gute nanje kweri ndakeka urashobora kubuza umeze neza cyane Imana idutije ubuzima ikadutiza amagara ibintu bizogenda neza cyane ku batazi kari umuririmbyi wagenda wacishije mu gahogo bakumva Kapa Kid wari mani nawe kwera umusura mfatiyeho kweri gatumujyaniranye mani nta ndi twomukura je numva ngwaye kweri umuhogo simeze neza nabaye mwiyaranje nyene urabibona ibintu vyiwawe ivyo kugira nyene oya fa kuba temu urudombe basi bakombe bazoca bakuraba kari wewe mani ugomba ndabarimbira iki none ingome yari yose ushaka bumve Kapa nawe kari umuririmbyi amarapu amarefre ibiki nsinzi we kuri wewe iyo wumvira ikagusunika mutima ni kabasi ndabaya kapera gatoyi my baby girl you so pretty my girl my baby girl you are my number moja my baby girl I like you when you dancing for me girl my baby girl I like your big body yeah mbe Kapa Kid imiziki yawe bayikura he imiziki yanje bashobora kuyikura kuri YouTube kuri bandika gute rega bandika Kapa K hash A double P na A muri kino gihe cya vacances abasani benshi bari kwishora bari muhira ariho nabandi twashitse ku bikorwa bariko barakora bamwe nashimye kuvuga we nawe uri gukora kimwe no vacances na muri vacances umutembera ujya abana gusa wapi kweri icyo sico nyamukuru kurondera amafaranga yego nyambara abo abonye ko barateye bariko barakora akazi ni vyiza we nawe ukora ikire muri vacances na je mani nrazi ni kakazi kanco guma nirukanga nyene guys reka Kapa Kid nimba rakajambo kamwe afise ababarira n'ikibazo no ntamubajije yibaza ce yishura hamaje tumureka agende nguma ngo twanamucanira niki mwanjaniranije nk'ubu nandi mu kazi mani nandi mu kazi gusa nyene nta na kimwe naco bitwaye ni ya minota nyene twayubahirije ado mbe burya waruvuze ni ikibazo no ntakubajije washaka ko nakubaza cibibazo ce wishura twirangiriza nibaze amanishuri basi mbaza je no kumbaza biramunaniye banda kubaze kweri mani we tumaze nitwadoretse gupowana kweri musimbe gwanyo akabangara basi gwanyo ibanga wapi nananyowe kana niyo habuziki gusa narigeze kuba ndazinwa kweri yego kwenda kubesi mani vugisha ukuri no musi na yorano ushaka kanguri nagoma ndakugurira koresha umwanya guys tuva ngahayiguze koresha umwanya nze kunda ikiganiro giheze ndakugurire kweri dukene no kuri kamera uyizane tuyinwera kayiga no kuzuranwa ikintu mani we ntiwiyemera wewe umva uwayikoza idandaza mu Burundi ntiyemera oya none ajye uhora we ntayinwa ahubwo aza kuyiha twebwe mani abajene mani mwe biragusha zirya nizabajene gusa zirya nizabajene mani gusa je sindayinwa naho ndo mujene nuko uvuze ngo nizabajene uvuze ngo siza abantu biyubaha gute rero ari z'abantu batiyubaha ibangara bangara kweri bani mengiraga yitse mani yego kweri usaba yari mu cupa nk'ugwa konyagiye ba najya ni fresh ocu cumimina abajama ngo bafise na systeme kweri uye bayicanze na coca cyangwa ifise ngo mugagopo ka kinjo abajama barakwiye afi kweri ahubwo we harejo hikaye mwe muragambe ejo twarahuye uyifise narakubajije nayo nizo abantu batiyubaha kandi muzinwagama wambwiye ngo uri ko winywera iki bandi bagiye mana gomba Sanista Steve murabizi nta bangara tunywa giciritse tunywa na kayeri ngira amazi kubona
Sunny Stars.